Ya umubebe kubatazi se umubebe sewe yobazwi cyane ndashaka kumutubwira se umubebe Papa Kaiden ni Frank Duniano Frank Duniano gukunda ntabwo bigoye gusa ikigoye no kuronka gukunda nyegera bambe ntutinye nyegera bambe ntutinye touch me kiss me mwa Isaac TV ho amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Isaac TV ni ya televiziyo yanyu mukunda cyane gose reka ndabaramutse aho muherere hose mihingo yose murimo ntimwibagire kugira subscribe cyangwa s'abone kuri channel ya Isaac TV kuri micro za Isaac TV muri kumwe na Starboy nko mubizi kuri kamera naho twama turi kumwe na Juma Jux aha turi ni mu Cibitoki aho tuzanywe n'ibintu byinshi cyane gose tuje kuraba uno mustare hano mustara akomeye cyane gose n'umukobwa yakoze birashima kandi yakoze byiza cyane gose ariko gushika muri kino gihe ntituzivyarimo ariko nivyo ntitubicisha amajambo bo turatanguye n'igikorwa cyatuzanye Jux twagiye gute mabuja ni sawa umeze neza yego cyane cyane yego cyane wamaze imisi dukwe tini atari gusa usanga umuntu atwagwa gatoyi urumva sikuba kwepa bari ibintu imvo z'akazi nyene usanga zifasha umuntu amazina ku bantu bamaze imisi batako ku bantu bamaze imisi batako amazina bakunze ba Isaac TV cyane kuri abiko biraca no kuri televiziyo ndumva ko ari amasana umuko muratubona abasanzwe batanze ni Adijokul kuki kwita Adijokul Adijokul urumva cool n'umuntu ari cool nyene nanje mboye nyene mba ndi cool hama ni Adija hamarika cari badijo eka atagusanze ni muhira ego ni muhira ni usanzwe uba ego nawa mu bebe wawe ego sura duhisha kubera iki avantier wasohoye umwana ntiwigeze dutumira kubera iki ari ibintu usanga bisaba umuryango abantu ba hafi donc nko kuri mwebwe nibaze ko mushaka kubibona nkuko nyene mwabimenye ego twigeze dutumira none tuzama televiziyo nyene tugushigikiye mwarakoze ahubwo kuba mwarabimenye naje ndumubanyi n'uwantumye abari kubimenya ababimenye kare benshi barashitse hama abatabimenye tubabwiye ko byarenganye hajya umubebe kubatazi se umubebe sewe yobazwi cyane ndashaka kumutubwira se umubebe Papa Kaiden ni Frank Duniano Frank Duniano twagiye rena agapera k'indirimbo yiwe nshasha tumaze tuyoze agapera k'indirimbo yiwe nshasha nimba ari Frank Duniano iyo ndirimbo nshasha ya imweruka gusa fire oya peut-être we niwe iririmba CD wanje oya urakurikirana ibintu by'umugabo wawe ego turabikurikirana mugabo uratsi ko urukundo rutandukanye n'akazi tudatevye twabazane n'uwa mukobwa yitwa Adijo umukobwa akora bigashimwa mugabo ntitubone yagiye agapera gatoye kugira bumve bibuke n'indirimbo yiwawe twagiye kiss nyegera bambe ntutinye nyegera bambe ntutinye touch me kiss me mwa twagiye ntutinye ntimutinye rero mukanya muri kumwe na Adijo indirimbo yarayitinze sana urakoze naca twumviriza nimba warigeze kuyikunda jewe ni wanje ego kandi si uno munsi ndavyumvise ko yayitinze benshi akunda kubimbwira ati iyo ndirimbo ni sawa ego turashima kubatazi Adijo ubunyene tutarabaza ibindi bibazo cyane tutaraja mu bindi Adijo bo mutora gute bashaka kumuronka gute Adijo n'ubunyene bariko baradukurikirana ubunyene bace barondera ama telefone wabagira ati nimba ari Adijo cyo barondera Adijo araboneka kuri YouTube Adijo ko genga kuri Facebook ndafise page ya Adijo Instagram Adijo cool donc na Twitter nibaze yuko ngaho utoshobora kumbura wakeneye ni Adijo ngaho donc wanditse Adijo cool ucumbona na cyane bariko barabona n'isura bacabona ko ari jewe twinje munsi wawe naravye munsi wawe ndabona ivyandiko vyanditse hari kupenda sio kazi ni kumpata akupendaye ku bantu batazi Kirundi batazi Kiswahili bashika kumenya mu Kirundi bashaka kubasigura natubonye ari ahejo majorite nga mu Burundi bibaze ko benshi atanu umwe atazi Igiswahili kumwe abatabizi naho
Kupenda sio kazi, kazi ni kumpata kupendaye. Ego gukunda ntabwo bigoye, gusa ikigoye no kuronka uwo gukunda. Nizere nagisigaye neza. Ni sawa. Defo kuri Adijo. Defo kuri Adijo. Je ubwanje na defo nibonako. Na defo na defo nibonako parce que ndashima uko ndi, ngashima uko Imana yandemye. Ego. Aya Adijo ni ahinja ushaka kumuzanira imbere wadashobora gufungura avuga ati jewe iyi njya vraiment sishobora kuyifungura. Sanzwe nkunda gufungura, nakunda gutora mugabo hari ibyo murambona mengo ibi kabisa naho no banshonje gute sindabikunda cyane. Iyo unzaniye ibyo bita bijya babyita gute amasardine yo mu magoko. Nukundi saradine aya sindabikunda. Kandi wowe warigeze kujabuka imbibo urava mu Burundi uragenda mbe wari hajya? Naragenze nka Afrika yose naratuguye. Malawi narashitseyo, Johannesburg narashitseho, ndagenda muri Tanzania, mu Rwanda, ego hose. Bagire subscribe none mu Kimarawi hajya abakunzi baza. Kimarawi. Shano ndakubeje gucukira dakiti. Nacanzi. Ndi uvuze ngo mu Kimarawi. Oya benshi bakunda gukoresha ariko ari sabone, sabone mu Kimarawi. Oya nabyije namenye vraiment no bameshe. Nicyo kintu Adijo yigeze akora mu buzima bwiwe gushikana no baregreta ko yaragikoze. Icyo no bana narogese. Wakoze n'ubukirogreta. Kenshi jewe ikintu nkoze nkunda gukora ndisi cyane cyane byinshi ndabikora niyemera kandi ndabyizeye ati iki kintu ejo sinzocicuza, sinkunda kwicuza vraiment mu buzima. Aya Adijo afite tatouage. Ego ndamache itwerekera. Mfise nyinshi ari ngaho kuguru, ariho iri ngaha, ari iri ngaha. Unayibona cameraman urayibona? Donc ari ibintu usanga duhaguruke utubone. Reka bana bakunzi ba Isaac TV bashaka kutubona. Niturahaguruka. Reka duhaguruke gato batubone. Duhaguruke basi babagufata bakubona uhagaze. Ngamubonye arahagaze n'unyene Adijo twicare gato. None gushira kuri wewe gushira tatouage bisigura iki? Wari ufise ikintu ushatse gusigura? Tatouage kwanza ya mbere ndafise inyenyeri. Sigura. Fuza yuko nzoshobora kuba inyenyeri muri kirabandi. Ndafise iyi giti. Igiti naco twari ciza kiratanga akayaga, igiti abantu bagikoramo amakara. Ndafise nakandi rero kakababi. N'amababi uratiko ariyo ni meza nayo nyene arashaka kubona akababi ukavuga ati ego kajya akababi karandyoheye. Canke n'agashugwe ego ni ibintu nakoze mbona mengo Adijo ufise kwafe nziza. Gashobora kugira guca kugira abakunzi ba Isaac bayibona. Mbere yo kugira gutyo mbanze mvuge merci. Ko wabonye ko ari nziza. Tugire guca cameraman ubona gute? Kano kantu kinyi. Urakabona? Ngaho utanga ngaho kugira abagushire kutatubona urabona tumeze bien. Ntibizimbye cyane bisaba gusa kuba wavyumviye bikugira bibe unique umuntu wese abishime. Ego nico bisaba gusa ukoresha umutwe uvuga ati iki kintu ngira ndagikore kandi sabano benshi bamaze kugikora nta nubona kibonye ego ndabikoze nyene nk'ubwanje. Ego wa mwana mbega watutwibutse izina bazugitwa Kayden Kim Nash. Ajya mugabo we barabishika kaza karara ngaha. Araza kumuraba ahubwo umwana niyo bishika akagenda kuraba se. Agira nyuzo si cyane. Gusa nawe amacupa ari ndacisha ko mugabo si cyane. Jama practice. Wabonye izinzo kandi n'izifana zirahari rumba byose zifana zirahari. Je nikundira ifana navyinzoga. Ego bose bararonka kuko nta nuwonye inzoga ngo imisi yose uracishamwo ukanywa niyo fana. Gato icyatuzanye baratubwira abakuzi ba Isaac TV badutunye gena mutubarize vraiment Adijo yagiye mugari mu majambo twigeze kumva avuga yuko Adijo ikintu cyatumye akwama. Adijo yakundanye n'abastari benshi, Adijo yarakunda kujyamana n'abastari cyane, Adijo yarakunda nyene kugira utuntu nyene dutuma nyene itara yugenda. Mbega ushobora kudukuri? Washoye kuvuga gutyo rushaka kumuhaririza kuko umuntu wese avuga ikintu yumva byarabari kubganje sishaka kubishingira naye nk'ivyo kandi nibaze ko umuntu yahubona n'abastari benshi ngira nivyo bice bituma duga bice bituma manuka abuziki none kugira dusoye kubona wa Adijo wakera ni vyaye binari kwa dutegurira
Abuzi. Adijo ntarakwama umufanzi wanje nibaze ko kuzi ukora amakorabo na ba Shan Queen ba Dolphin Dankala benshi cyane gose urihe twarakoranye nabo kandi n'indirimbo ziracyahitinze barazibona barazumva donc niricikiringo gusa namaze navyaye nico cari kimengo ndatekereje gatoyi mugabo vuba ugiye kubona bishasha vyiwanje tivyo bakuvuga ko kuryamana n'abastare bituma itara yawe uja hasi sivyo sinibaza ariko naho bitoba tuvuge ati ngo nivyo nizere yuko nk'umuntu afise ubwenge kuryamana nabo ngira sivyo vyotuma ucuja hasi ahubwo ngira ucuhitinga Adijo tageze muri bya bibazo uranyishura ego canke oya sivyo urakunda umugabo wawe ego nicyo ikintu umugabo wawe vyoshika akore ikintu kibi gushika yaho uwo mwanka oya Adija ni mubi oya zikwena Adijo muririmbyi aririmba neza cyane gose ariko turashaka akajambo ka nyuma kuri wewe gushikiriza abakunzi bawe n'abakunzi ba Isaac TV kuko nicyo cyatumye dushikira hano mbega uri kura dutegurira iki mbega turindira iki kuri Adijo abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi b'abaririmbyi b'abarundi ni mwicare gado murindire turashimiye na Aiza TV ibandanya iza kurondera abaririmbyi cyane aho bari mushikana ivyo bikorwa aho muza gushitsa hose Adijo arahari kuri YouTube uramurondera wacanga kuri Facebook turakubona ariko bishasha ntitubibona nivyo dushaka tubwira umunsi wabishasha uje ama surprise sindi buvuge ati ngo ryari nzogushirira ko yaguma ngaho gusa tugumane hama bishasha byose uzotegeza kubibonera ngaho bandanya ukunda nimba ukunda umuziki wanje ubandanya unyitaho nimba wahora unyitaho byinshi uzobibona kandi nsindota mpagarika niyo kutatweretse umubebe tumubona ari umubebe nawe ushaka kumubona ngira bangaho Kaden Kim Nash yaratanguye arafise Fibi aracatinga ngaho Facebook uzobona video ziwiwe uzomubona nawe nyene reka ubutumwa kumugurira Facebook akiri umubebe kera avantage kuba yamaze gushika ku isi ategeza gukoresha ibiri ku isi nicyo ituma vzati rifo yuko tumugira konte yiwe yavutse muri monde iri nuze tuvuge ni monde yiki monde iri abantu bose bakoresha ibintu by'ama internet umva nawe ni hagishika 2020 ho ndaziko uko imyaka igenda nuko nibindi bigenda biravuka uyazoba ari umwana wa internet kabisa ijambo rya mugabo wawe muheruka kuyaga ryari rya uragibu aho tuyaga cyane ikintu cyane muheruka kukubwira guhereza ko ikintu cy'akamaro kubera iminsi yose twama turiko turavugana kandi ibintu ushaka kubwiye basi no munsi cy'akamaro ibyo tuvugana byose bifise akamaro niyo mpamvu byose ndabigarda ibyo twavuganye ego ajyanye byo kunda gushaka kutubwira ngo je kutubwira imyaka yiwawe cyane niba oya nta myaka yiwanje no babwira kweli mvuga iki ndumunonanti generation nonanti mugabo umwaka nshaka kumenya neza ni generation nonanti Adijo twakoranye ikiganiro wavuze abantu bashobora kugusanga andika Adijo uraza kumusanga kuri YouTube kuri Fibi byose mushoye kubiyaga wagize neza kuduno mwanya Adijo mwakoze namwe kandi karibu cyane mwandanye mute Isaac TV. Oh.